Motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Chano ni iruta 257. Ikiganiro ni daily IQ canke daily inspirational quotes. Na majambo y'inkora mutima asobanuye mu Kirundi nkuko musanzwe mubizi. Impamvu rero zituma utangura urugendo, ariko imyitwarire niyo irugukomerezamwo. Imyitwarire niyo ituma urwo rugendo rukomera. Ntabwo ari motivation, ahubwo ni discipline. Ukaba ushaka kwiga Forex from no one to someone, hamagara kwizo nimero ubona kuri ekran. Muri ElitePip Accademy baragufasha. You will never always be motivated. Ntabwo ari misi yose uzokwama wumva uvyiyumvamwo. Si misi yose uzokwama wumva wishimiye kubikora. You have to learn to be disciplined. Indero utegerezwa kwama wiga kuyigira muvyo uzokora byose buri munsi. Discipline is the consistent ability to control your actions, emotions, and habits to achieve goals even without motivation or external pressure. Discipline ni uguhora ushobora kugenzura ibikorwa vyawe, amaranga mutima ndetse n'imyitwarire yawe. Ivyo bikagushikana ku mahangiro yawe atawugukanashije, atango niri inyuma. Mbere ivyo ukabikora n'igihe utavyiyumvamwo. Ntuzohora na motivation. Ico kintu ntigikunda mu buzima. Iga kubikora mbere no muri cagi umubiri wawe ufise intege nke. Yesu niwe yavuze ngo umutima urabikunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yari afise discipline niyo mpamvu byatumye bikunda. Ntabwo ari motivation yamuteye kubikora. Mwigireko, hatirako naho ubona bisa n'ibitariko birakunda canke biriko biraguha Zirya wifuza muri kano kanya. Hagarika kuguma uvyimurire ejo haza. Bakunze kuvuga ngo ivy'Imana bijya barambiwe batashe, na success wifuza imeze nka kurya nyene. Nutiga kuramvya, nutiga kubirindira, nutiga kubiharanira, bizokugora kubigerako. Bigusaba discipline kugira ngo uzoshobore kubigerako. Ni process, ni urugendo. Ntabwo ari ikintu cyuhita utora ubwo nyene. Nutiga kwihanganira kubanza gucika intege imbere yuko ubigerako, iyo discipline ni wabataye wifisemwo. Ndakubwiza ukuri yuko ivyo warose vyose mu nzozi wari kurarazirana. Nothing will happen, nothing will change if you don't need to put in the work what you know. Siko abanyeshuri bose biga babishaka, but avec discipline basanga bayarangije. Siko abakozi bose batonda ku kazi bari muri mudu yako babifiringa, ariko barahatiriza bagashika ku masaha. Abo ubona baguma bakora vya bikorwa wowe utinya gukora, burya nabo ntibavyishimiye. Nuko atayandi mahitamwo bafise kiretse kubikora, canke kwisanga atacefu ca ruguru basigaranye, bakisanga mwibarabara babuze nayo kuri hinzu, bakisanga abana babo bari muhira babuze nayo ko barihira amashuri. Impamvu ituma motivation ataco izokugeza ko na kimwe nuko motivation stands for vision. Motivation stands for vision, but discipline stands for action. Motivation stands for vision. Vision without action is just a dream. Icyerekezo kitagira ibikorwa ni nko kurota ku murango. Just illusion. Discipline is doing what you hate to do, but nonetheless doing it like you love it. Ikizokubwira ko ufise discipline nuko uzokora ivyo utiyumvamo, ariko ukabikora nkaho ari byo vya mbere ukunda mu buzima. Standing when everyone else is partying. Ukiga mu gihe bose bibereye ku gisi ku mucanga, because the goal matters. Saying no to distractions. Everyone is scrolling, chatting, wasting time. You close the app and get to work. That's a discipline. We must all suffer for one or two pains. The pain of discipline or the pain of regret. Twese dutegerezwa guca mu bibabaro ya kimwe muri ibi bintu bibiri. Umubabaro wo gukora discipline cyangwa umubabaro wo kuzokwicuza impamvu atari discipline twahisemwo. Namba ano majambo wayakunze, nizera ko no mu kindi kiganiro ayari muzo yakunda. Naho ubutaha
I love you so much.